Hasigaye inkino zibiri kuri buri mugwi kugira ngo ihiganwa ry'umupira w'amaguru Primus League rirangire. Isiganwa ryo gutwara igikombe rirakomeye cyane. Musongati y'Igitega inyuma yo gutsindwa na Vitaro ibitsindo 2-1 ku Imana waciye utakaza bimwe biboneka amahigo yo gutwara igikombe cuno mwaka. Nawo Flambeau du Centre wahi Igitega nyene umaze gutsindwa na Aigle Noir y'Imakamba waciye utakaza ikibanza ca mbere. Urukino rwari rurindiranywe igishikana benshi rukaba ari urukino rwahuje kuri no wa mbere umugwi wa Kayanza United wo mu ntara ya Kayanza n'umugwi wa Atletico nga mu gisagara ca Bujumbura. Ugo rukino rukaba rutari rusanzwe kuko Kayanza United imaze gutsinda Atletico Academy ibitsindo 2-1 iciye irara mu kibanza ca mbere ca Primus League ikabiruta umugwi wa Flambeau du Centre w'Igitega inota rimwe gusa. Amarse Niyongabo amenyereza Kayanza United ati Atletico twabarushije uburambe mu mupira w'amaguru. Twabasumbye ku nuvuga ubunararibonye rumva harimo bakimbeza mugabo bakiri bato umva ko nko mu gice cya kabiri twabaretse baragumana umupira mugabo twari tuzi ko turazibira intsinzi rero nako batiye mu igori gake umva no kuvuga ko batari bazi cyumupira bawukoresha bawufata bakawugumana mugabo turonse tukawutwara imbere tukagaruka tukazibira. Nawe Bankuwiha Emmanuel Batazira Maere amenyereza umugwi wa Atletico ngo bakinyi biwe bakinyi batameze neza kuko ngo n'imyiteguro itagenze neza. Twagize entraînement yejo gusa kuko twamaze iminsi ishika kuri 3-4 tutagira entraînement. Urabona turiko dukina match ngi kugira uronke amanota 3 si kintu coroshe. Naho biruko imigwi nka Aigle Noir na Musongati ngo ntirihebura ko itazotwara igikombe ca Primus League kuko Kayanza United iri mu kibanza ca mbere ifise amanota 52, Message y'Ingozi ikagira amanota 51, ikanganya n'umugwi wa gatatu Flambeau du Centre 51, nayo Aigle Noir ikabitari kure ni ya kane n'amanota 49 mu gihe Musongati y'Igitega nayo nyene ifise amanota atari kure cyane yabo kuko ifise amanota 47.